mwaramutse bivanye naho muri ko muratwumva muherereye. Iyi ni Radio PCFM Jugwaruka, radio mushobora kumva muciye kuri wezi 3 akaburungu Radio PCFM akaburungu.com amasaha 28 kuri 28 kandi ikibiriraho. Aya makuru kandi mushobora no kuyasanga ku rubuga rwa YouTube wanditse ijambo Radio PCFM Jugwaruka. Turi kwigerekerezo rya 29 mu kakaro umwaka wa 2024. Amakuru twabateguriye akaba hanini ahagaze kuri zino ngingo zikurikira. Ibiriko birashikira abateshejwe izabo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 byose ni umukenyuro wa leta y'u Burundi mu ntumbero yo kubandanya ibikorwa by'ihonyabwoko. Ibi bishikirizwa na Christian Hakirutimana arongoye Haja Burundi muca mu vyumva mu kanya. Muri komine Giharo intara ya Rutana havugwa umunyagihugu wo mu mugambwe Ipona ariko aratotezwa nabo mu mugambwe CNDD FDD, abiwe basaba ko yokingirwa ahandi ho ashobora no kwicwa. Ku mutumba wa Kivumu muri komine Butaganzwa hari abantu bataramenyekana baheruka gutera rumwe mu ngo z'uwo mutumba, umwe arishwa ubundi arakomereka. Abajejwe intwaro baremeza ayo makuru, navyo muca mu vyumva. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Gumana na jewe Jean d'Arc Gikundiro ngirenda yabashikirize, nkabandi ko ndafashwa na Chanel ntiyarizwa mu buhinga bw'ivyuma. Kaze mwese mwidoni. Radio PCFM. Kera bakarite gutu bavuga bati ibigabo burihabwa. Erega n'ubu bugabo burihabwa kandi abarundi bazohaguruka bavyankegare. None ntubizi ntiwabivuze wewe wenyene. Ni abantu bazovuga ngo leta duhe leta ntacyo izobaha. Oya abarundi no guhaguruka bakayibwira yuko igezaho izirikirakora, kuko urabona ko nawe urabibona ko birenze urugero. Ariko buri hano vyorase ibintu vya vyorase sivyo bazobikore kuko birashoboka rero bigwanisho byinshi bishoboka abantu batakoresheje vyorase. Abarundi barazi inzira bazofata rusiri nico bazokoresha, kuko iyo umuntu wamubwiye kabiri gatatu kamubwira ntiyumve, inzira ni nyinshi nawe urabivuze bazokoresha ngira ngo inzira ishobora kumvikana. Yego kandi biza byaragatangwe. Epitasi cyo tazi nuko iyo umuntu ashikira ubutegetsi yaciye muri izo nzira z'ibigwanisho acha twarukonye je urabibaza ndabi je urabibaza ndabi indawo ibazwayiranye genda kose bazobabuza kubandanya uko bariko barabikora, kuko ntibizokomeza uko biriko biragenda kandi byaranatanguye. ikuru nuko murabibona abanyagihugu bakanezerwa ibi bintu byo kwama baturatura bari mu moko bari mu bintazi bikavaho bigahagarara. Nico gikuru muri byo bagatera imbere bakagira gateka kamwe twamye. Ako gateka rero bazokagira abadede batakihari, kuko ivyo abadede bakora ngira ngo bibasaka kwako gateka kahaba. nabo abadede babuko nyene Niyo bazohabari nabo bazoca gusa no guhindura bohindura, kuko abadede bagiye mu ishamba babwira abaporo bavuga ku baporo na bucyo nyene n'abandi nuko rero twe twibaza ahubwo twese tugomba kujamo tukumva yuko ari ubwo dufiteza gusoza twese turi hamwe. Ico nibaza abarundi twese. Ico coco nico Amakuru yacu tuyahereye kuri uyu muntu yakoze ibidasanzwe. Ni Padiri Claudio Marano yamenyekanye ari umuyobozi w'ikigo Centre Jeune Kamenge yaryamiye ukuboko kw'abagabo ku myaka 72. Padiri Marano yacikaniye mu gihugu ciwe c'amavuko Ubutaliyano, aho yarasanzwe aba kuva avuye mu Burundi hari mu mwaka wa 2015. Uyo yihebeye Imana mu muryango wa
w'abapadiri w'abaseveriyano yari yashitse mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 981 yahavuye yirukanwa mu gihugu co kimwe n'abandi ba misionari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 984 inyuma yo kutumvikana hagati ya Eklezia Katolika na Perezida Jean Baptiste Bagaza. Marano yagarutse mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 990 aje gushira mu ngiro umugambi w'umuryango wiwe w'abasaveriano mu kubaka ikigo Centre Jeune Kamenge. Ico kigo cari gifise intumbero yo guhuza urwaruka rwo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura mu gihe hari icuka kitari ciza mu vya politike n'umutekano bivuye ku ndyane za moko. Ico kigo cahavuye gitangura ibikorwa icese mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 992 gishiraho inzu yo gusoma ibitabu, ibibuga vy'inkino, inzu yakira ibirori, mu nyuma cugurura isamirizi Radio Colombe FM. Mu rwaruka rwafashwe mu mugongo n'ico kigo mu migambi yaco itandukanye yo gukuza impano z'abakiri bato harimwo abaririmvyi Kidumu Kibido, Steven Sogo, umwanditsi w'ibitabu n'amareresi, akaba n'umunyamuziki Francis Muhire n'abandi. Umukenyezi umwe yarishwe, uwo bubakanye nawe arakomeretswa hakoreshejwe igipanga ku mutumba wa Kivumu muri komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi ubuseruko bw'u Burundi kuri uyu wa gatanu hafi isaha 5 z'ijoro. Abo bubakanye bikekwa ko ari abarozi. Godelieve Ndikumagenge yacikanye ubwo nyene yishwe n'abantu bataramenyekana kuri uyu wa gatanu hafi isaha 5 z'ijoro. Uwo bubakanye Pascal Kabura yarakomerekejwe. Abo bubakanye bari bafise imyaka 50. Umukuru w'umutumba Kivumu Bernard Kanani aremeza ko iryo bara ryabaye. Amenyesha ko hari abantu babiri bariko bararonderwa, imitahi ibiri ikaba yamaze gusohorwa, niko yemeza. Remy Ndarufatiye musitanteri wa komine Butaganzwa yemeza ko igipolisi camaze gutangura amatohoza. Yibaza ko ukwikeka uburozi ariyo ntandaro y'ico gitero cahitanye ubuzima bwa Godelieve Ndikumagenge. Ndarufatiye ahamagarira abo arongoye kuvavanura n'ingeso y'ukwihanira. Hari umunyagihugu azwi ku mazina ya Izuwere Ntakarutimana arongoye umugambwe Iprona muri komine Giharo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi yahatswe guhagarikwa n'ururongoye iyo komine afadikanije n'indongozi z'umugambwe CNDD FDD. Kubw'ababibonye, Izuwere Ntakarutimana yaraho arangurira akazi ku cicaro ca Posita Igiharo ku munsi wa mbere w'igerekerezo rya 22 Mukakaro igihe ivyo vyaba. Abanywanyi b'uwo mugambwe wa Rwagasore basaba ikingirwa ry'indongozi z'uwo mugambwe cane hamwe n'abanywanyi b'imigambwe hitavuga rumwe n'uri ku butegetsi CNDD FDD muri rusangi. Claudine Ndayishimiye arabandanya n'inkuru. Abakoze iryo bara ni musitanteri wa komine Giharo Lidini Himbazwe, Renovax Imana umunyabanga wa CNDD FDD na Alexis Baraguma batazira Ruganzi zindi umunyabanga wo mugambwe muri zone Giharo baje kugariza ibiro vya Posita Igiharo. Kubw'ababibonye bari bafise ihangiro ryo guhagarika Iziere Ntakirutimana umukozi wa Posita akaba n'indongozi y'umugambwe Iprona muri komine Giharo. Kubw'ayo masoko nyene yagizwa ko yahawe igiturire na bamwe mu bakiriya b'iyo Posita. Ivyo abanyanyi b'umugambwe Iprona batemera bivuga ko yagizwa kwakira igiturire kugira ngo atange amabordero ku barimyi baza kuriha amafaranga yasigaye ku ifumbire y'uburimyi. Baje afise intumbero yo kumuhagarika. Ivyo vyateye uruhagarara mu bari baje kwitura iyo Posita bashigikiye uwaserukira umugambwe Iprona nkuko vyemeje no mu banyanyi b'umugambwe Iprona ku mugwa mukuru wa komine Giharo. Bace basubira inyuma icari kibazanye chance nkuko bisigurwa n'indongozi y'umugambwe Iprona mu ntara ya Rutana. Abanyanyi b'umugambwe Iprona barasaba ko uwaserukira umugambwe wabo akingirwa na cyane ko abanywanyi b'imigambi myinshi itavuga rumwe na leta muri komine Giharo mbama batotezwa mbere bakanica. Mu mwaka wa 2023 urongoye umugambwe Iprona yari yafunzwe bikavuga ko yafunzwe mu karenganyo. Yari yahagaritswe mu gihe yari yagiye kuramutsa mugenzi we yari afungiwe mu ibohero rikuru ry'intara. Yafungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi muri komine Rutana amezi 2. Claudine Ndayishimiye urakenuye.
haracavugwa agatotezo gakorerwa abateshejwe izabo mu Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 hambavu yo kudahabwa uburenganzira bwabo na cane cane ubutungane. Ubu batega ubwoba ko bashobora gusubizwa ku mitumba iwabo ku nguvu. Ivyo bikaba biruko mu gihe niyo barimye badaheza ngo basarure kubera ko urwaruka rw'imbonerakure rusha rwirara mu mirima yabo rugasahura ibitegwa vyabo bateshejwe izabo. Inkuru ndende na Jean Philbert Karangwa. Mu bisanzwe nta kabi kabishe canke agahinda gakomeye nko kubona ubimpunzi mu gihugu hatayemwo uruzogi, hakiyongera ko imyaka irenga 20 wama wikanga urupfu n'ututamiye ntitumanuke aho n'igihe utarimye ngo ubuzwe uburenganzira bwo gusarura. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 harabaye amaguma adasanzwe aho haba ubwicanyi bw'agahomera bunwa abarundi barasubiranamwo. Gushika ubu abo mu bwoko bw'abahutu bakagiriza abo mu bwoko bw'abatutsi ko aribo babahoneje, nayo abo mu bwoko bw'abatutsi bo bakavuga ko na nubu bagihohoshwa kuva ico gihe. Uwanse kumva ntiyanse no kubona umuntu yo kwibaza ahagaze ukuri muri ivyo bivugwa. Mu bisanzwe nyuma y'urupfu rw'umukuru w'igihugu yari yatowe ico gihe ariwe Melchior Ndadaye, biragaragara ko abo mu bwoko bw'abahutu barengeye mu batutsi bagatemagura, ari nayo nkomoko y'amakambi y'impunzi azwi nk'amakando de place mu kinofunofu. Ico gihe mu gisirikare c'u Burundi hari higanjemwo abo mu bwoko bw'abatutsi, hari ku ntwaro y'umuhisi Petero Buyoya. Inyuma yo kubona ko ubwo bwoko bw'abatutsi bugeramiwe, ico gisirikare cahisemwo gukingira abari ko baricwa mu bibanza bitandukanye. Abo bakaba bari bahunze bava ku mitumba iwabo. Kuva ico gihe habaye amakambi y'abateshejwe izabo kubera gutinya gusubira kubana no gusangira n'ababahekuye. Nyuma yo kubona ko ubutungane bwubitswe igitambara mu maso, abo barundi bufuka umunwa. Igihe haza intwaro y'umugambwe CNDD-FDD mu mwaka wa 2005, abo barundi babaye abambere mu gutora uwo mugambwe CNDD-FDD mu ntumbero yo kwiruhutsa ko haje ubutegetsi buzokwitwararika ingorane bafise maze bukabatahukana bagasubira mu vyabo. Ariko ivyo bari biteze sivyo babonye. Umugwi w'igihugu jeje kunywanisha abarundi karakaryo keza ko kwigisha abahekuye nabo bahonejwe kubana kugira ngo basubire kubana atakwikekana. Uwo mugwi w'igihugu severe ntiwigeze ukora ivyo wategerezwa gukora kubera uguhengamira ku ntwaro ya CNDD-FDD igwiriyemwo abo mu bwoko bw'abahutu mu ntumbero yo kwihora no gushaka guhonya burundu abo bita ko nabo babishe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Yamara gushika ubu abo bateshejwe izabo bari mu kaga n'agahinda bitagira izina kuko badasiba kubwirwa na leta ko bakwiye gusubira mu ngo zabo kubera amahoro yagarutse mu Burundi kandi ari umusesekara. Ivyo bakabibwirwa harimo no kuburabuzwa mu gusahurwa utwabo aho nigihe barimye kugira baronke ico bafungura. Mugabo iyo byeze ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ruzwi nk'imbonera kure rucagwirara mu mirima yabo rugasarura atacamira. Abo barundi nabo ntibabone uwo bokwitura. Ibijanye n'ubwicanyi babandanya bakorerwa, kunyuruzwa no gufatwa hatisunzwe amategeko, kudenderezwa no kubeshegwa, tuzobigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Nawe Jean Philbert Karangwa ndagushimire. Muri ico gisata nyene ishirahamwe Haja Burundi ririyamiriza ibiheruka gushikirizwa n'ishirahamwe RENAP, aho iryo shirahamwe RENAP ryemeza ko ihonyabwoko ry'abatutsi ryabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 ari abatutsi bonyene ubwabo bihekuye, bikozwe n'umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Buyoya. Kubwa Christian Hakirutimana atwara urunani rw'abanyamategeko Haja Burundi, abona ko RENAP ivuga ivyo yatumwe na leta y'u Burundi na cane cane ibijanye no kwirukana abateshejwe izabo ngo kuko babitse inkozi z'ikibi kurikira. Nibaza ko ashikije ivyumviro vya leta, yego leta ya CNDD-FDD, mugabo twagomba tugaruke gatoya guhumuriza aba bantu bose mu masite de place ntibagwe igihumura, bashika ivutu, bamenye ko ivyo bintu byose isi amakungu ariko arabikurikiranira hagufi. CNDD-FDD yamaze kumenyekana ivyayo, ubu RENAP arashize imbere imigambi yose ntacyo yishigarije n'ukuri.
ego mugabo rero ibyo ntibiraba by'amasite do deplace gusa biraba abarundi bose twagomba duhamagarira abarundi bose abashinga ntahe barimo mu moko yose abahutu n'abatutsi baje hamwe nk'uko bagiye hamwe mu 2015 bakinge iryo bara ririko riraja habona uwo mukuru wa renape arabishize habona byose ibyo abantu bahora batinya kuvuga byose arabishize habona hanyuma banki ibara rigwa kubera Uburundi amaraso yasesetse arakwiye nukuri muri raja Burundi twe tuvuga tuti ayo majambo yavuze yose ntishoboye kuyavugira rimwe twe yavuze yikoze mu gahogo nukuri yashize imbere byose imigambi yose ntacyo yasigaje rero tuvuga tuti abarundi bose bahagurukire bafatane muntu bakinga iryo bara ritaragwa murumva ibara riko rirategurwa na CNDD-FDD muri ukurikirane rw'ibyo yagiye aravuga muri aya masanamu tugiye kubikurikirana hagufi hanyuma bibaye ngombwa dusabe amashyirahamwe mpuzamakungu ya ONU ibyo ni ibyemezo ntamusiga bigaragara tugende twitura amashyirahamwe yose za CIRG nk'uko twarayituye ubwa mbere ahaguruke atabare ibara ritarangwa. Uwo akaba yari Christian Ntakirutimana arongoye urunani rw'abanyamategeko haja Burundi. Inyuma yo kongera gufata ingingo irekurira uruja n'uruza rw'ibidandazwa bitandukanye biva mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo byinjira mu Burundi bicishijwe mu ruzi Rusizi, umwe mu bashinga amateka b'ico gihugu aratangazwa no kubona bamwe mu bategetsi b'u Burundi muri zone Gatumba bamaze indwi yose batse ibidandazwa abakongomani bari bazanye mu Burundi. Akavuga ko iyo nyifato itabereye mu gihe indongozi z'u Burundi zari zatakambiye bagenzi babo muri Kongo kugira bisubireko ku ngingo bari bafashe yabuza ko igitoro n'ibindi bidandazwa bizanwa n'abakongomani mu Burundi bihagaritswe. Agasaba abatse ibidandazwa abo banyekongo kubibasubiza atakirinze gusabwa. Inkuru ya Audace Kaburo. Nkuko tubisanga mu ikete byanditswe n'umushinga amateka Misare Mugomberwa Claude yandikiye buramatari w'intara ya Kivu y'ubumanuko mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ikopi yaryo ikarungikirwa umushikiranganje ajejwe ikigega ciyo ntara, ubutunzi, amahinguriro, ubudandaji, ubukorikori n'abakozi, ikarungikirwa kandi urongoye igisagara ca Uvira hamwe n'uramutswa akarere ka Uvira Kivu y'ubumanuko. Muri iryo kete nyene Mugomberwa avuga ko adatahura ingene abategetsi b'u Burundi baherereye mu Gatumba intara ya Bujumbura ihana urubibe n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bubahutse guhagarika abadandaza b'abakongomani bari bazanye ibidandazwa byabo mu Burundi, bagata ko bakaka bimwe muri ivyo bidandazwa, none iyinga rikaba ryirenze abakuriye abo bategetsi bicecekeye nkaho umenga nta cabaye. Uwo mwubahwa yatorewe kuvugira abanyagihugu bo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko agatangazwa no kubona ivyo vyakozwe n'abakorera leta y'u Burundi yaheruka gutakambira leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ngo bisubireko ku ngingo yaheruka gufatwa mu mpera z'ukwezi kwa Ruheshi uyu mwaka, ingingo yabuza abakongomani guhirahira kuzana igitoro n'ibindi bidandazwa byankenerwa mu Burundi bicishijwe mu ruzi Rusizi rugabanya igihugu ca Kongo n'u Burundi. N'ingingo yari yafashwe na musitanteri wa teritware ya Uvira Mabiswa Selemani, we yasigura ko yayifashe ku neza y'abanyagihugu n'umutekano wabo arongoye, kuko ubwo rudandazwa rugoye kugenzura, ibyo hava bigira ingaruka mbi ku banyagihugu biwe n'ubutunzi bw'igihugu ciwe. Ubwo busabe bukaba butatevye kumvirwa, bidatinze mu ntango za Mukakaro umwaka 2024 uwo mutegetsi w'akarere ka Uvira yaciye asohora itangazo rivuguruza irya mbere yemeza ko ingingo ihagaritswe, maze abarundi cane begereye uwo
mupaka bariruhutsa kuko igiciro kw'ibido imwe ya essence cari caciye kiduzwa gushika ku bihumbi 300 birenga kivuye ku mafaranga ibihumbi 200 mu mafaranga y'amarundi. Iryo kete ry'umushinga mateka Misare Mugomberwa Claude rikabandanya risaba abakuriye abo bategetsi mu Burundi bakoze ivyo kubategeka basubize amabido y'igitoro ca mazutu na essence byatswe abo badandaza b'abakongomani atakirinze gusabwa. Kubwiwe akagira impungenge ko hamwe bitokogwa bishobora kugira ingaruka mbi ku migenderanire y'u Burundi na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Misare Mugomberwa agasozera iryo kete ryiwe asaba urongoye intara ya Kivu y'ubumanuko gukurikiranira hafi ico kibazo kugira abanyagihugu b'igihugu ciwe aserukira barenganijwe bakakwa n'abarundi ibidandazwa vyabo barenganurwe babisubizwe. Nawe Odette Kaburo urakenuye. Ino ngaha rero dusozereye amakuru twari twabateguriye, mwakoze mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo. Shimira uruganda rwacu rwayatorokanije, ntibagiye Chanel Ntiharizwa yamfashije mu buhinga bw'ivyuma, nayo jewe Jeanne d'Arc Gikundiro nariko ndayabashikiriza. Mu nkundire duhana isango ku munsi w'ejo na gakwa.